Matia, zanende manga. Mangu ntandera. Kanda imuteka ivyo bitebe nyene. Matias, zanende manga unyene. Nyarusa. Yani wahandi. Bagenzi baje tuzahamagara muri bamwe. Oh shit. Ndazanishire ni piscine. Matias. Jewe umuboyi ndinge n'inzu nije n'urupangu Matias tanyenga kana kwerekera kandi ndamugirira seze nigito ni mutukodi uyu Matias nyarusa arafisa kasuzugura nawe ibintu mfise ko yivre ara umukozi ikwangirira ko yivre jonda baba iko Matias you think say they why oh ni mwana guy ibi byose ni wanje ubu ndacyagushira na piscine ndagushyira piscine yego atwa je sinzoze ndagenda na bus vraiment afise umugabo afise urupangu nkuru kose afise benzi burero ndabaza hano mufata abana mwirukanye ariko yerekana ko byose ari bwiwe reka ndavyonone njye ndayicika imboga ndahe ariko aradiraga mu mitahe wanje urupangu ni gwanje inzu ni gwanje reka ndakwerekera ndavyonone ndamwirukana tambe ijya nkomeje ndayicika Tena kusema mbira tamu. Aha. Ni wawe change ni wanje. oya Ni wawe change ni wanje. ni wanje Tamu, ndakware munye. Yeba nakwereke. Fatwa munye. Fatwa mamas munye. Ante ndakusaba ikigongo Matias danse uri umuvyeyi ubusigazana inkumi zose usigazana iwanje parasera iwanje ndaguhaye indaro uri umuvyeyi Matias urabona imyaka twabanye uzabese nshaka kuzukupanga kwenda urupango rwanje jewe wasoka akare nyarusa genda hoki ucugenda genda tangwe mvira ngaho tangwe abakobwa natwe turi bijuju vraiment dukunda ibyagusa ubu rero nanje nari ntango kuryoherwa mu buzima umugabo ngo afise amazu rero hewe Tambwe bwa bundi vraiment kandi umubona vraiment arampenze kumbe ugiye ariko yita ngo ni umukozi Matias niwe nyene ngaha reka mbwa nanje ndamwereka ko natwina nimba ari wenyene ngaha mbona ari nawe ari umubogari ndahera